Ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiyago mvura muganga, aho tuyagira ibitari bike bijanye n'amagara y'abantu, ibitari bike bijanye n'ingwara n'ingene zovugwa n'ingene vyogenda, aho kenshi twegera abaganga kugira ngo batubwire, badusigurire ingwara zitandukanye, badusigurire mbere n'ingene ziheza zikavugwa. Uno munsi rero muti mbega tubayagira kuki? Abatari bake muramaze kumva abafasoni baba bubatse, mugabo ugasanga umufasoni amagara yiwe ameze neza, mugabo vyanse yuko asama imbanyi, cyangwa ugasanga yatevye cyane gusama mu gihe atangorane y'amagara afise, mu gihe n'umugabo wiwe atangorane y'amagara aba afise. Abantu rero tugaca twiyumvira tuti mbega none ko ujya mufasoni afise amagara meza, kwa muganga bamubwiye ko atakibazo afise, umugabo akaba yaragiye kwa muganga bakamubwira ko atangorane afise, kubera iki none adasama canke kubera iki yatevye gusama? Ivyo byose rero twaciye twegera abaganga, twaregereye umuganga Boaz Nibitanga asanzwe akorera ku bitaro St Johnson mu Kamenge, kugira ngo dusigurire impamvu zoba zituma umukenyezi atagwaye, umukenyezi atangorane n'imwe afise mbere n'umushinga ntahe wiwe akomeye atangorane afise, mugabo ugasanga vyatevye yuko uyo mufasoni asama imbanyi. Muri kino kiganiro rero muraza kumva imvo zitandukanye zituma umukenyezi atangorane afise ashobora guteba gusama, canke ugasanga iminsi yabaye myinshi atarasama. Ibituma rero ni byinshi, muganga Boaz akaza kubidusigurira. Ikindi abantu bakunda kwibaza ku bijanye n'abakenyezi, mbega umukenyezi arashobora kuja mu bihe vy'agasamo, ivyo bita ovulation, ari mu butinyanka? Ni ikibazo kumbura abantu bashobora kwibaza, mugabo naho nyene muganga Boaz araduha insiguro yuko bishobora gushika umukenyezi akaja ari mu butinyanka akaja mu bihe vy'agasamo bita ovulation. Byinshi rero bijanye n'ibi bibazo turiko turibaza, vyose murabirongera inyishu muri kino kiganiro mvura muganga tugomba tugirane na muganga Boaz Nibitanga. Muganga, hariho ikibazo gikunda kuba ku bantu bubakanye, naho ngira ngo bitaba kenshi, mugabo turavyumva mu kibano naho dukorera canke naho tugendera, ugasanga umufasoni umwigeme yararongowe ari ku mugabo, arashitse mu rugo, arabaye umufasoni, mugabo kugira ngo yibungenge bikanka, yaja kwa muganga kwipimisha, ugasanga bakamubwira abaganga bakavuga ati wewe nta kibazo ufise, umeze neza, bizogenda neza. Umugabo wiwe akagenda kwa muganga kuraba yuko kumbura ari we yoba afise ikibazo, abaganga bati umeze neza, nta ngorane, nimurindire bizogenda neza. Muri ico gihe, mu gihe umufasoni ameze neza, afise amagara meza, n'umugabo ameze neza, imbuto zikomeye zigenda neza, mugabo umufasoni ntashobore gusama, haba habaye iki? Murakoze cyane. Icambere kuri ico kibazo kijanye no gusama, ugasanga couple canke abasanzwe bubakanye babura uruvyaro, bitegwa n'imvo zitandukanye. Reka duhere hafi cane kuri couple ihejeje gukora ubugeni, barubakanye, mugabo bamaze igihe bagitangura kubana, biteze kumbure umugore gusama imbanyi nyuma y'ukwezi kumwe canke amezi abiri. Imvo ya mbere, nubwo baba bameze bakomeye neza, imvo ya mbere nosigura ku couple ashobora kuba natwumviza nk'ibimeje kuzobana, buriya kurangura amabanga yabubatse imisi yose biragabanya amahigwe yo gusama. Kubera iki? Ndabisigura. Burya izi mbuto z'umugabo kugira ashobore kuba umwana, urubuto rw'umugabo rugenda rugahura n'urubuto rw'umukenyezi, hama hagacaba fecondation, hakaba guforomwa k'umwana, imbanyi ikajamwo. Rero muri ico gihe iyo umugabo asohora imbuto kenshi, za mbuto zikomeye ziruka kugira zihure na rwa rubuto rw'umugore zica zibura. Kubera iki? Kuko ziguma zisohoka kenshi, hacasohoka imbuto zitagira inguvu.
babonanye na couple bakiri bashasha mu gitondo bakoze imibonano mpuzabitsina saa munani barasubiriye mw'ijoro barasubiriye uko nyene uko iyo misi ya mbere baguma babonana ugasanga kumbere muri misi ya mbere babonana za mbuto z'umugabo zikimeze neza umukenyezi ntari mu bihe vyo gusama mugabo hageze muri vya bihe vyo gusama za mbuto z'umugabo ntizigifise ingufu ko ziguma zisohoka umwanya wose kandi hakaguma rero hasohoka izidafise ubukomezi mugabo mu gihe boza bacishamo nk'ubabona nyine umunsi n'imiburiburi bagacishamo umunsi umwe canke imisi ibiri imbuto z'umugabo ziza zifise ubukomezi iyo ni insiguro ya mbere iri mu bituma abantu bashobora guteba gusama bivanye n'uko babonana canke bakora imibonano mpuzabitsina imisi yose. Ikigira kabiri amakupe canke abubakanye bashobora kumara rero n'imyaka myinshi batarasama bagiye kwa muganga umugore bakagira ibipimo bakabona ameze neza umugabo imbuto zimeze neza rero hari imvo zimwe zifatiye ku ma hormone buri hari igihe tugira ibipimo by'ama hormone ko mu bisanzwe ku mukenyezi haba hormone yitwa estrogene na progesterone izo zirintervena cyane nubwo hari izindi zishobora gufasha mu bijanye no gusama mugabo izo zirafise igikorwa kinini cyane izo zishobora guhungabana mugabo kandi ugasanga na dosage izo hormone mu gihe cy'ibipimo warazigize ugasanga zimeze neza mugabo kandi zifise ikibazo cyo gukata ugasanga habaye ikibazo ovulation irabaye murakoze imibonano mpuzabitsina haje urubuto rw'umugabo rukomeye mugabo ya ovule iraje mugabo kugira ngo habe fecondation kwa guhura kubera zirya hormone habe ari iyo perturbation yo hungabana hakaba ikibazo cyo gusama imbanyi ugasanga couple imaze igihe umugore mu gihimba cirondo mu gitereko hameze neza umugabo imbuto zimeze neza kankizo zirakunze kubaho cyane no mu gihe rero habaho imvu zimwe zidashoka zigaragaza na cyane dufatiye ku mukenyezi buri umukenyezi ashobora kugira ingwara idashobora kugaragara yaba no mu bipimo bivanye n'ukuntu rwa rubuto rwiwe rw'umukenyezi ruraza rugahura n'umukenyezi n'urubuto rw'umugabo mugabo rugiye guhura ntihabe gufatana ngo bijyane habe fecondation ayo n'amaka akunze kuba cyane ugasanga bagize ibindi bipimo bikabura uretse rero habaho rero amaka menshi cyane rero yo kudasama bivuye ku ngwara zitandukanye ko ni nyinshi turenda kudondagura hari igihe usanga ibyo twita amatrompe y'umukenyezi yarazivye urubuto rw'umugabo nturengana mu gihe c'ingwara ziri pathologique canke c'ingorane ni mu gihe kumbe n'umugabo afise ikibazo c'imbuto zitagira ubukomezi aho no mu gihe donc ingwara zabonetse canke umukenyezi akaba afise ama infection yandi afatira mu gihimba cirondoka canke pH vaginale za mbuto z'umugabo ziza ugasanga pH vaginale yahindutse ku buryo za mbuto zicinjira ijya ibyo twita pH vaginale igacituma ihindura za mbuto z'umugabo ikazinetraliza zikagenda atanguvu ibyo byose ni muri bintu turaba canke hakabaho ibibazo bijanye na malformation igitereko gasanga urubuto rw'umugabo n'umugore vyahuye mugabo bigize ibyo twita biko bifata inzira bigende aho bitegezwa kwidevelopa ugasanga hari obstacle rero ibishobora gutegwa n'ingwara ni vyinshi cyane tutodondagura mugabo dufatiye guco mwavuze ati hari igihe usanga ibipimo byose bimeze neza mugabo hakaba ikibazo cyo gusama ego turabizi umwana atangwa n'Imana umuntu ashobora kuba akomeye mugabo Imana itarashaka yuko byogwa mugabo na science nayo ari visigura Imana ishobora gushaka mugabo ntusame kandi takindi kibazo bivanye n'izo mvo twagiye tudondagura zitariko zigaragara ego muri ico gihe umukenyezi canke iyo couple turabaremesha uti mwihangane tuzobanda tubakurikirana nka Jeffse benshi nkurikirana ku bibazo bijanye na infertilité kudasama kandi mu nyuma y'igihe kanaka barasama kandi nabo bagashima kuko tubanza kwanza tukarondera ibitegwa n'ingwara tubibuze tuca turondera muri izo mvo zindi zishobora kuba zibitera n'imvo zishobora kuzanana ata kindi kintu twita les causes inconnues ata indi mvo ihari iri kubitera maze muri ico gihe ave kwihangana tubaha impanuro mu nyuma agashobora gusama gatwara imbanyi. Eko murakoze cyane ico ntahuye nuko kugira ngo umukenyezi ashobore gusama nuko imbere ya byose aba ari mu bihe vyo gusama ivyo bita ovulation
mbega ko abakenyezi usanga bafise imwe twita mu gifaransa amasikre bijya bihe vyabo ugasanga benshi biza birahindagurika kumbure no kubaciye ku ntebe y'ishuri guharura biragoranye mbere nta kuntu umugabo ashobora kumenya canke umufasoni ashobora kumenya ko ari mu bihe vyiwe vyo gusama kugira ngo ico kibazo ntikihabe. Ego bivanye n'ihindagurika ry'amasikle ica mbere hari bamwe benshi kandi batazi guharura sikle zabo kuko bari irregulière ugasanga biragoye mugabo hari ibimenyetso biranga cane umukenyezi iyo ari mu bihe vya ovulation vyo gusama. Ica mbere agira iyongera ry'ubushake byo kurangura mibonano muri we arumva ikintu gihindutse akumva ubushake bwa cane. Ico ni kimwe. Kigira kabiri mu gihimba cirondoka hari ukuntu yumva ivyo twita magresse cervicale akumva uruziri indani akumva igihinduka indani mu gihimba cirondoka kugira ngo nibijya biba biri kuvyitegurira urubuto rw'umugabo kuri washakuti kumenya ati ndi mu bihe vyo gusama. Ego hari n'ibindi rero kumesha gufata umwanya gusigurira abariko baratwumviriza mugabo ivyo ni bimwe novuga nyamukuru umuntu ubwiwe ashobora kubyumviriza kuvyimenyera wenyene agaca amenya ati ndi mu gihe co gusama mu bihe yuko ntuzi imibonano ishobora guca sama. Ego murakoze cyane. Hari ikindi kintu Dr numvise mugabo murabidusigurira kuko jewe ntabumenyi bwinshi mfise mu bijanye n'ubuganga canke mu bijanye n'amagara y'abantu usanga bigora gutahura. Mbega ngo vyoba bishika umukenyezi akaja mu bihe vyiwe vyo gusama vya ovulation ari mu butinyanka? Murakoze cyane. Egome cyane. Habaho ivyo twita cycle court nk'abakenyezi bafite cycle court kenshi cycle normale itangura ku minsi 17 kugeza ku minsi 35. Hari abantu usanga sivuze cycle ni ya minsi umuntu yisubiriza kugira ngo ashobore kubona amaraso mu kwezi. Rero nk'abantu bafite cycle court bisigura afite iyo minsi mike imisi 17 cyangwa imisi 18 19 abo bafite cycle court bashobora kugira imisi yo gusama bari mu kwezi bari mu tinyanga. Gute kugira ngo uharure umunsi aberamo ovulation ufata ijya nombre ya cycle gukura mu misi 14 dufate nk'akaruru mwafise cycle imisi 17 tugakura mu misi 14 umva hacasigira 3 bisigura ko ovulation iba ku munsi kuri 3e jour du cycle or ku munsi ugira gatatu abakiri mu maregre bisigura niyo misi ibiri imbere ni misi yo gusama namva abari misi yo ari mu maregre bisigura ko birabaho umuntu kuba ari mu misi yo gusama kandi akaba ari mu bihe vyiwe byo gutinyanga byo kubona amaraso bivanye nuko afise cycle court bisigura ya misi mike yo kwisubiriza kugira ngo asubire kubona amaraso. None nk'ivyo umukenyezi afise ico kibazo abimenya gute? Muri ico gihe rero nk'abo badushikiye kwa muganga nka couple kuvuga ati twebwe twatevye gusama turababaza turabakurikirana tukati wagiye maraso kutariki yiye tukakurikirana amasiri tusanze ari cycle court tugaca tubona yuko hari ikibazo kuko nk'abo usanga mu gihe bari maraso batagira imibonano mpuzabitsina nk'abo ntibazokwigera basama kubera ko batiyumvira kubikora mu gihe cy'amaraso muga tumaze kuremarka tukamenya tukatora yuko bwa bundi ovulation yiwe iri muri cagiye abari mu butinyanka. Muri ico gihe turabategeka mu bikore nubwo mwa buri mu maraso muri ico gihe araheza agasama. Ego ivyo nibaza ko ari bake babizi kandi murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kintu. None ga muganga ku bantu b'abakenyezi bafise iyo ngorane yo gusama impanuro nyamukuru mubahaniye kuko mwadusiguriye byinshi bibitera mugabo urumva ivyo ni byinshi nyene mwebwe abaganga nimwe mubizi mugabo kumbure hariho impanuro mwavuga muti iki kintu yo citwararika vyogabanya kumbure canke vyokongereza amahirwe yo gusama. Murakoze cyane. Nk'impanuro noha abariko baratwumviriza dufatiye kuri ico kibazo mutubajije icambere kuko shwa kubona imaze kubaka imaze amezi arenga 3 batarasama abari kibazo kanaka gihari ukwezi kumwe nibisanzwe uko amezi 2 nibisanzwe amezi 3 mugabo amaze kurenga amezi 3 no kubwira ati egera umuganga aguha impanuro. Bimwe shobora kuba ari muri video byo kubonana imisi yose bimwe shobora kuba ari mu ndwara zicanke ziriya. Rero muri ico gihe umuntu amaze kwibona ko ivyo bihe bareke ikintu citwa ngo naka yaragifise ikibazo nk'iki yafashe umuti n'ubu. Indwara ziratandukanye yafashe uwo muti kuko yarafise iki kibazo gishobora kuba gitandukanye n'ici wawe. Ntuje kugira automedication ngo wigurire imiti ngo numvise ngo yafashe agati kitwa ngo uku ngo reka nanje ndakagura nje nzosama ibaye. Ibibazo biratandukanye nk'uko twagiye tubivuga. Rero mu gihe umuntu yibonye ko ikibazo nk'iko
nk'ico co kumara igihe atarasama ni vyiza ko yoja kwa muganga. Hari aba gynécologue, hari abantu médecin généraliste ushobora kuba maîtrise ivyo, mw'ico gihe bazomwiganira ico kibazo maze arondere imvo nyamukuru, azomwandikira imiti kandi azomuvura kandi azokira ashwe asama imbanyi. Ego vyiza ni ukuja kwa muganga mugabo kudakora ivyo ubwirwa n'abantu ngo gira iki. Ego murakoze cyane. Akabazo kumbure ka nyuma katajanye hanini n'ibijanye no gusama mugabo usanga abantu bariko baribaza canke bariko baraharira, muganga ni mutubwire abantu bubakanye kurangura amabanga mpuzabitsina mu gihe umugore ari mu butinyanka ni vyiza ni bibi birahanurwa canke birabujijwe? Murakoze cyane. Mu gihe abubakanye umukenyezi ari mu butinyanka si vyiza kurangura amabanga bubatse. Icambere abari mu bihe twavuga biri sacré, kandi kubera ko abari kwava amaraso hariya mu gihimbe cy'irondoka haba horoshe, si vyiza na gato. Kiretse habaye imvo ibitegeka, imvo yo kwa muganga nk'uko twabivuze ati ku muntu usanga imisi yo gusama ihuriranye n'uko uwo mukenyezi aba ari mu bihe by'ubutinyanka, aho sawa. Mugabo atari mu bihe by'ubutinyanka si vyiza yuko abubakanye barangura imibonano mpuzabitsina mu gihe c'ubutinyanka, na cane cane ku bw'ineza y'umukenyezi ko hariya haba horoshe kandi ashobora koroherwa kandi ashobora no kubabara. Mu gihe bibaye ingaruka n'izihe? Mu bisanzwe ingaruka nta zindi mu buryo bw'ikiganga, mugabo ingaruka ziri kurya mukenyezi bishobora kumutera ama lesion, kubabara, gukomereka tw'indani kuko haba horoshe. Ego kandi n'ikindi kumvu y'isuku, ego kubera ry'amaraso, isuku niba rikimeze neza. Ego rero twobahanura bakarindira mukenyezi akava muri ivyo bihe akaba ariho bakora iyo mibonano mpuzabitsina. Muganga Boaz ndabashimiye cyane. Murakoze cyane nawe. Muri kino kiyago duhejeje kuyaga na muganga Boaz Nibitanga, nizere ko mwebwe mwese mwariko murakurikirana imbonesha kure Look Media TV mwashobore kuramenyera ibitari bike, na cyane cyane imvo zishobora gutuma umukenyezi afise amagara meza, afise n'umushinga afise amagara meza ashobora guteba gusama akamara igihe kininiya atarasama imbanyi. Mwumvise imvo zitandukanye zibitera. Ku batari babizi naho mwumvise yuko umukenyezi ashobora kuja mu bihe vy'agasamo bita ovulation mu gifaransa kandi ari mu butinyanka. Kumbura batari bake ntimwari mubizi, mugabo mwashoboye kumva ko ari ibintu bishoboka. Muganga Boaz akaba yadusiguriye impamvu zituma ivyo bintu bishika, umukenyezi akaja mu gihe c'agasamo kandi ari mu butinyanka. Nuko aha rero niho tugarukirije ikiganiro cacu Mvura Muganga uno munsi. Nshimire mwe uvuye ku mutima muganga Boaz Nibitanga akorera ku bitaro Chez Johnson hariya mu Kamenge. Nshimire na mugenzanje Cizaniki atuma aya masanamu abashikira atosoye neza. Nitwaremo Prosper niyo nkuru naho butaha.